ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro y'Imana abantu mwese aho muherereye ku isi yose. Uno munsi nongeye kugaruka kandi ku bantu basanzwe baja muri commentaire, abandi batubaza mu magroupe ya WhatsApp batubaza ku bijanye n'umuti wa hasima. Abantu benshi batubajije cyane ati jewe ndakeneye umuti wa hasima, nukuri ndafise abantu baremvye bafise ikibazo cy'umuti wa hasima. Nshuti, hasima ni ingwara ivugwa igakira burundu. Ntagire umuntu azokubwira yuko ngo hasima ntivugwa. Ariko rero hakabaho n'abandi bantu bibaza ati none hasima itegwa niki? Hasima iterwa n'ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko ikaba isanzwe ifatira mu bihimba vy'ihemero. Ibihimba vy'ihumekero niho ubugwayi bwa hasima bufatira. Rero tukaba tutibagiye yuko hariho n'izindi ngwara zifata nka hasima ariko atari hasima. Rero bisabwa yuko imbere yuko wivura canke wivuza, bisabwa yuko utegerezwa kumenya neza 100% yuko ufise ikibazo ca hasima, kubera ko hariho ikibazo ca hasima. Hanyuma hasima kandi hariho nk'iyindi ngwara ifise ibimenyetso nka hasima, ama bronchite zifite ikibazo, zifite ibimenyetso vya hasima. Hanyuma tukaba tutibagiye kandi n'amasinezite. Sinezite kandi nazo zifise ibimenyetso vya hasima. Hanyuma tukaba tutibagiye hariho ni n'agahimba gasanzwe kari ngaha hagati y'amabere aho estoma iherera itangirira, niho hari agahimba bita timusi. Iyo umuntu yagwaye timusi ikamusinzikaza cyane asigara ahema nk'umuasthmatique. Rero abantu benshi bakananira kubitandukanya ukuntu boshobora kwivura. Umuti uvura hasima si uvura bronchite canke nguvure timusi canke uvure n'ama bronchite. Rero twasaba imbere yuko ushobora kuba wo kwivura iyo ngwara canke mwizo ngwara tukubwiye, woshobora kumanza kwipimisha kugira ngo umenye ingwara ugwaye ni yahe. Uno munsi rero ngomba tuganire ku kibazo kijanye n'ukuntu umuntu yoshobora kwivura ubugwayi bwa hasima. Hasima ni ingwara ifatira mu bihimba vy'ihumekero nkuko nabivuze, kandi ibangamiye abantu benshi cyane. Rero iyo ngwara ukuntu umuntu yoshobora kuyivura, nashaka ndababwire dushobore gukoresha iyi miti ikurikira. Rondera amababi y'indimu, ico ni cambere, amashi 2 y'amababi y'indimu. Urondere n'amababi angana amashabiri y'umuravumba. Urondere n'amababi angana amashi 2 y'igicuncu. Hanyuma ucufata n'indimu 6 uzihimbagure ushiremwo. Uhejeje ivyo cufata, nimba vyoshoboka, ico bita vinegre. Vinegre shiramwo nk'ibiyiko 5. Cufata uwo muti ushire mu mazi angana n'ilitiro 5. Uteke, ubufundikire neza. Uteke neza, ubufundikire neza. Cuza urawiyuka. Uteke uwufundikiye, uwukuye ku ziko. Cugenda muri douche, ujane n'ubureta canke igishuka gikomeye cyane, hanyuma cusuka mw'ibase, cuza uriyuka. Uhejeje kwiyuka, aho uzoba warateguye ico bita umutongotongo n'ibishishwa vy'indimu, uvyanikira ahantu hatashika izuba. Umutongotongo, ibishishwa vy'indimu. Rondera n'ifu ya tungurusumu. Hanyuma curondera n'ifu y'ibitunguru bitukura.
ibyo byose bikube ubigire ifu, bikube nshuti yanje ubigire ifu. Uhejeje kubigira ifu ry'umutongotongo, ifu y'ibishishwa by'indimu, ucorondera ifu ya tungurusumu n'ifu y'ibitunguru bitukura. Ibyo ubihejeje cugerageza uze urafata ikiyiko kimwe c'umucango, ivyo byose uzobicanga hamwe, ucuza urafata ikiyiko kimwe mu cayi, mu gikombe c'icayi mu gitondo na sasita no ku mugoroba. Ariko muri ico cayi ntushiremwo isukari, uwo muti ufate uko nyene. Umaze kubona yuko wawufashe mu gitondo ukabona hageze nka saa 4 usubiye muri kirize, fata ikiyiko kimwe ca karya gafu gishira ku kiganza, cufata akunyu gakeya ushiremwo, canke utarashiramwo akunyu gakeya shira ku mazuru, kwega uduza, ukwege inshuro zitatu. Uhejeje gukwega inshuro zitatu cushiramwo akunyu gakeya, cufata rigata uwo muti, uzowufate iminsi 30 na 45. Uzogaruka umbwira yuko hasima muri kumwe canke mutakiri kumwe. Ico nagusaba kurikiza impanuro ya muganga. Gira share, like, comment na subscribe kuri channel ya Youth Media TV. Nshuti yanje, twiteho amasengesho. Umuti uracari myinshi kandi tuzoshishikara twivura kandi tubashikiriza amakuru ameze neza. Murakoze cyane.